Shalom shalom, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Nkuko bisanzwe twari tugarutse mu majambo y'Imana. Tugiye kuganira ku majambo y'Imana. Haleluya. Amajambo tugiye kuganira ko n'amajambo avuga ngo agakiza uko kameze. Yesu nashimwe. Agakiza rero uko kameze, agakiza nakabafise ibyizigiro. Ariko abadafise ibyizigiro nta gakiza bagira. Reka dusome amajambo y'Imana yanditse muri Yesaya ibice byaho bya 61. Turasoma umurongo wa mbere wonyene. Haravuga ngo mwe mubuhoraho ari kuri jewe, kuko uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abapfunzwe ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe. Amen. Aya ni amajambo y'Imana dusomye. Uhoraho ngo yantumye kubarira ubutumwa bwiza abaciye bugufi. Icambere ijambo ry'Imana ritubwira nuko ifata umuntu aciye bugufi ikamushira hejuru, hama igafata umuntu ari hejuru nawe ikamwururutsa ikamucisha bugufi. Bivuze ngo umuntu ari n'agakiza agomba kuba ari umuntu aciye bugufi, hama inyuma yo kwishira hejuru akamenya ko uhoraho ari nyuma yo ngo amushire hasi. Nuko amajambo y'Imana tuko turasoma atubwira. Ikindi ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yantumye gutubika imitima imenetse. Mbega wowe hari byo bitumye umutima wawe uhungabana? Hari ibyo bitumye umutima wawe uvuga ngo uramenetse kwereka ikintu runaka? Ariko nagomba ndakubwira uwo mutima uyu munsi Uwiteka aje kuwutubika biciye muri iri jambo ry'Imana. Hari ibyaguhungabanije, ni koko ni byinshi. Ibyaguhungabanije birashobora kuba bihari uyu munsi, ibyaguhungabanije mu gihe giheze bikaba bihari. Ariko reka nongere nshimire wowe uri kuratwumviriza, uri hafi yacu nawe uri kure yacu. None rero aya majambo y'Imana ajagana kuri wewe nyene uri kuranyumviza niwe ndiko ndabarira. Nukuvuga nyamufise umutima wawe umenetse, nkuko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo yampamagaye ngo ntubike imitima imenetse. Hari vyamenye umutima wawe, hari vyababaje umutima wawe, ariko uyu munsi iri jambo ry'Imana riraje ngo riwutubike. Iri jambo ry'Imana rije nk'ihumure ku buzima bwawe. Iri jambo ry'Imana rije nk'indemeshanyo. Iri jambo ry'Imana rije nk'umukozi w'umuhanga ku buzima bwawe. Rije nk'umukozi aje gukora ivyakunaniye. Rije nk'umukozi aje gukora ivyananiye umuryango wawe. Rije nk'umukozi aje gukora ivyananiye abo wituye benshi. Ariko iri jambo uyu munsi riri muri Yesaya igice ca 61 ku murongo wa mbere. Uyu munsi rigukorere ivyo warondeye mu gihe kirekire utabonye. Uyu munsi ribigushitseko. Iri jambo uyu munsi rikwegereze ivyo warondeye ukabura, ivyo warondereye mu buryo ukabibura bigusange, ivyo warondeye mu bubafu ukabibura bigusange, mbese ivyo warondeye imbere n'inyuma ukabibura, ariko uyu munsi muhure navyo bigusange biciye kuri iri jambo ry'Imana. Haleluya. Reka nongere ndakubwira ijambo ry'Imana ryongeye kumbwira ngo uhoraho ngo yandungitse ngo kurekura abafunzwe ngo ndababwire ko barekuwe. Mbega hari vyari bikuboshe, ushobora kuboshwe n'intege nke. Reka uyu munsi Imana igukure mu ntege nke igushire mu nkomezi. Mbega ushobora kuboshwe n'ivyaha. Hari n'igihe umuntu yamagwa mu caho uko bukaye uko bwije. Iki cyaho ukagikora uyu munsi, ejo ukisanga wagisubiyemo, ejo ukaba mu ntege nke, ejo ukama wabaye mu ntege nke kandi. Ariko uyu munsi iri jambo ushobora kuba rero wari ufunzwe n'intege nke canke icaha runaka. Ushobora kuba wari ufunzwe no kutaroranirwa, ariko uyu munsi narije kukubwira ngo urarekuwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yampamagaye ngo mbwire abafunzwe ko barekuwe. Uyu munsi ubuzima bwawe aho bubohewe burekugwe. Uyu munsi agakiza kawe aho kaboheye karekugwe. Uyu munsi umuryango wawe aho bohewe urekugwe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Yesu nashimwe. Uyu munsi ushobora kuba wararondeye akazi igihe kirekire ukakabura, ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo uyu munsi urarekuwe. Ushobora kuba warubohewe mu bushomeri, reka akazi kawe karekugwe mu izina rya Yesu. Ushobora kuba
kuba wari ubohewe mu bugumba, ariko ijambo ry'Imana iyo rije riza nk'umwami ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana iyo rije kukurekura aho wabohewe. None rero kuri uyu munsi reka nkubwire, ushobora kuba wari ubohewe mu bugumba, ariko namba wari ngumba, Imana ikubohoye iraza ikaguhereza amahasa, irangije kuguhereza amahasa ibigombye ikaguhereza ubushuri, none na batandatu ikabaguha. Si wowe wa mbere rero w'ubuvyaye batandatu, ababavyaye warababonye. Ariko ijambo ry'Imana ryambwiye ndakubwire kurekuwe. Uyu munsi urarekuwe. Ushobora kuba wari ubohewe mu busiribateri, ariko nagomba ndakubwira, Yesu nashimwe, kuba uri umusiribateri kwawe uyu munsi ntibisigura yuko nejo uzoba uri umusiribateri. Ekaye ushobora kuba uri umusiribateri uyu munsi kugira ngo Imana ikwigishe n'ibyo utari bwamenye. Niko ijambo ry'Imana rimeze cyangwa ryama ryabitubwiye. Reka uyu munsi urekugwe muri ubwo busiribateri, nawe wubake nk'abandi, kuko nawe bitabera kandi nawe byokubera. Reka uyu munsi bikubere, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo Uhoraho yampamagaye ngo mbarire abarindwa cyangwa abafunzwe ko barekuwe. Uyu munsi urarekuwe, wewe uri kuranyumviriza, wewe uyu munsi urarekuwe. Haleluya, Yesu nashimwe. Uyu munsi urarekuwe. Abana bawe bashobora kuba biga ntibabitore, ukamura basengera ngo Mana abana banje babitore, mbese ntunabasengere, ukabifata nk'ibisanzwe. Ariko naho bari babohewe, uyu munsi bararekuwe mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe, aya niyo majambo y'Imana ritubwiye. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uyu munsi abafunzwe barekugwe. Mbwire ngo abafise imitima imenetse ko imitima yabo Uwiteka ayitubitse. Uyu munsi Uwiteka atubitse umutima wawe. Ushobora kuba urarurarira, ariko nubwo wari Uwiteka yarakubona. Imana yarakubona uri kurarira, niyo itubitse uwo mutima wawe. Kandi Imana iguhojeje ntiguhoza nk'abantu. Imana iguhojeje ikwibagiza nayo warize. Imana iguhojeje ushobora kufisa ikigaragazo cyo kuburara, ariko reka ndakubwira, Imana iguhojeje n'inzara waraye yose urayibagira. Ushobora kufisa ikigaragazo cyo kugenda gusa ugasanga nta duhuzu two kwambara ugira, ariko ndakubwire ngo Imana irambika. Yesu nashimwe. Niko Uwiteka yambwiye, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo Uhoraho yantumye gutubika imitima imenetse ngo mbarire n'abarindwa ko barekuwe. Yesu nashimwe. Uyu munsi urarekuwe rero mu izina rya Yesu. Hari n'igihe ushobora gutegura urugendo uyu munsi rukanka, ukarutegura ejo rukanka, uyu mwaka ukarutegura rukanka, n'ejo ukarutegura rukanka. Ikibazo sikindi. Yesu nashimwe. Haleluya, Yesu nahimbaza. Ikibazo sikindi ni uko urugendo rwawe haba hari ahantu rufungiwe, mbese ntiruba rufunzwe bwonyene, na mwene go abafunzwe. Ariko uyu munsi nanje kukubwira ngo urugendo rwawe rurarekuwe. Wowe nyene uri kuranyumviza ngo urugendo rwawe rurarekuwe mu izina rya Yesu Kristo. Urugendo rwawe rurarekuwe. Ndahari ndiko ndabikubwira nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uyu munsi Imana yawe irakubereye aho abantu batabaye. Uyu munsi Imana yawe iraguserukiye aho abantu bataguserukiye. Ushobora kuvuga ngo mbega hariya nzu hagezwa nande. Eka nta muntu nyene yarahari wo kuhagushitsa. Hajye ahantu ugomba gushika, nta muntu numwe yarahari ngo ahagushitse. Ariko Imana yawe uyu munsi irahagushikanye biciye muri aya majambo y'Imana. Yesu nashimwe, Yesu nahimbaza. Uyu munsi urarekuwe, wovyemera utovyemera. Ndakubona duhurira mu ntahe uvuga ngo cagihe nabonye Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Intahe yawe irakenewe, kuko turiko turavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mayiza nituriko duhambimbwa, turiko tuvuga Imana. Yesu nashimwe. Kandi turiko tuyibwira bariko baratwumviriza. Tugende guhurira mu ntaherero, utubwira ngo cagihe wabonye Imana, utubwira ngo cagihe wararekuwe, utubwira cagihe umutima wanje wari wuzuye amagogwa n'amaganya, cagihe umutima wanje wari wuzuye amarira, ariko Uwiteka yarawutubitse. Yesu nashimwe. Nuko rero reka dushimire mwebwe mwese mwariko muratwumviriza. Umwami Yesu aduhana umugisha. Reka twongere tubamenyeshe ikibanza dukoreramo kubagomba kwimatanya natwe bari hafi yacu, abari kure yacu mwese. Nuko turakorera mu Cibitoke, ibarabara rya 6 imbere ya zone ya Cibitoke. Murahawe ikaze. Turasenga ku munsi wa 4 turinjira isaha 10. Turongera turasenga ku munsi wa 6 turinjira isaha 3. Turongera tugasenga ku munsi wa Mungu tukinjira isaha 3 nyene nkuko bisanzwe. Murahawe ikaze mwese. Turabashimiye. Umwami Yesu akomeze kubagirira neza. Mwarahezagiwe, muri umugisha kuri benshi. Gutera imbere niwo mugabane wanyu. Shalom, shalom, shalom.